mbega ni Hansi Flick mbega no wizuhiza rya Xabi Alonso canke witwa Eder Sarabia sangwa meza ino equipe novuga ngo ya Elche nibo benza atatu bashizeho bashobora kuzogerageza kuba baraba umwe mu bameza novuga ngo yoba yarigenza kunda abandi bamereza muri kwezi kw'icenda ni match zitandukanye zabaye muri La Liga twabonye no munsi hano kuri batatu bashika kuri batatu itwa Eder Sarabia Xabi Alonso Hansi Flick kano gashime kaza kuba gataha kwande biragoye kumenya ngo ninde za kugatahukana kubera ko ndavuga abagabo babigira kuri babiri bona ko ni ibintu byabo byakinywe kandi ukabona ko biriko biragenda neza cyane gose bakaza bakitwara neza ndavuga ngo witwa Hansi Flick n'umugabo witwa Xabi Alonso ariko sisi kwibagirana Eder Sarabia kubera ko ubundi kuba umumenyereza mwiza ntibyova kuri rezilita gusa ahubwo biranava ku vy'umumenyereza wenyine yakoze kugira ngo izo rezilita ziboneke umugabo witwa Sarabia asanzwe amenyereza ino equipe ya Elche nimwe mu bagabo novuga ngo basanzwe bafise equipe novuga ko idateye ubwoba mu byo bakina mu byo bageze ko n'izina rya Elche vraiment sizina rikabije canke rikomeye nivyo nko muri kuno kwezi mu nkino zigira kuri zitatu yakinye muri La Liga Santander ugerageje kurabuza gusanga sinintsinzi nyinshi yakuyemo yatsinze n'ivyo match iruka gukinwa bakinye na equipe ya Real Oviedo ariko match igira kabiri ndi barayinganije banganije na FC Sevilla bibiri ku bindi ubwo ikintu cyambere ni hweza ku bijanye no gukompora abamenyereza ku bijanye na nivyo bakoze ndihweza eske uyu mugabo we ku giti ciwe yoba yakoze ikico bacatumye match bazitsinda muri novuga ngo equipe yiwe je ku bwanje novuga ko umukenyura kinisha ni kimwe mu bintu biri novuga ngo by'urupfunguruzo byamufashije gutsinda match bakinye na equipe ya Real Oviedo ariko match igira kabiri bakinye banganije na equipe ya FC Sevilla equipe bakinye karatsena navuga ko naho nyine nto mushira inyuma cyane gose kubera ko ni rumwe mu nkino zari zabagoye cyane gose FC Sevilla itangura batsinda igitsindo akirikare baraza baragombora batirika mu cya kabiri mugabiza kurangira n'ubundi bagombowe nabikigira kabiri baza kongera ibisindo bigira kuri bibiri ku bindi nta bintu bihambaye kabisa ubona ko byari byakozwe n'umugabo witwa Sarabia muri equipe Elche ariko no mu bamenyereza bitwaye neza bivanye na equipe navuga ko basanzwe baherereyemo rekanze ku bagabo bagira kuri babiri ndavuga umugabo witwa Hansi Flick ndavuga n'umugabo witwa Xabi Alonso wa equipe ya Real Madrid umugabo witwa Hansi Flick muri Barcelona mu kwezi kwa 9 yakinye inkino zigera kuri muri La Liga Santander yakinye inkino zigera kuri zibiri kandi zose yatsinze mu bisino bigera kuri 9 navuga ngo nta gisindo na kimwe yigeje yinjizwamo ubwo rero sifatira kubijanye gusa ngo yatsinze ibitsindo bingana kuno canke se yatsinze aba mugabo ndavugisha ukuri ndibaza eske umumenyereza yakoze iki kugira ngo equipe yiwe itsinde igitsindo Barcelona batangiye kuronka igitsindo ca mbere ku minota wa 29 nico gitsindo cyo nyine barose mu gice ca mbere imbere ya equipe ya FC Valence batsinda ibitsindo bitandatu ku busa ubwo rero nca nihweza eske umumenyereza yaba yakoze kugira ngo Barcelona bize kurangira itsinze ibitsindo bigira kuri bitandatu ko yari yatsinze igitsindo kimwe cyo nyine mu bitsindo bigira kuri bitandatu nako yari yatsinze igitsindo kimwe cyo nyine mu gice ca mbere cy'urukino Hansi Flick yafashe ku munota wa 46 injiza umugabo witwa Rafina ubwo azatsinda double yafashe impinduka ruva gukora ku bintu by'impinduka yego yinjiza umugabo witwa Robert Lewandowski ku munota wa 68 atsinda double yafashe yinjiza umugabo witwa Marc Bernard yinjiye mu kibuga atanga assist yafashe yinjiza umugabo witwa Dani Carvajal Olmo no mu Espanyol navuga ko nibaza ko afise n'ibintu byinshi cyane yagiye ahurira ko na equipe FC Barcelona cyane kubijanye no n'ivyagiye birabangira ngo nyuma n'ibindi bitandukanye umugabo witwa Hansi Flick yamwinjije mu kibuga uyu musore amaze gushika mu kibuga yitwa Dani Carvajal Olmo mu ntsinzi y'ibitsindo bitandatu nibaza ko yabaye mu bantu bafashije cyane gose muri vyo kubera ko yanarose n'amanota navuga ngo ameze neza cyane gose muri rukino amanota menshi kabisa atari na make Dani Carvajal Olmo rero je kubwanje nibinyemeza ngo ivyo mugabo yitwa Hansi Flick yakoze n'ibyo byahishije ibitsindo bigira kuri bitandatu mugabo yitwa Hansi Flick muri rukino biza gutuma ndamwevariwa neza cyane gose nk'umumenyereza wande wa FC Barcelona hanyuma kandi canza nkaraba ku rukino rugira kabiri bakinye FC Barcelona batsinda ibitsindo bigira kuri bitatu byose kubusa
ibitsindo bitatu kubusa Barcelona babitsinze equipe navuga ko imeze neza cyane gose muri La Liga Santander ndetse yasa nitangura nkaho mengi ishobora kubagura yitwa Getafe bayisinda bitatu kubusa ubwo rero nubundi nza kwanaliza eske ku ruhande guno mugabo yitwa Siflik yari yakoze iki cyashoboye kumuhesha intsinzi muri rukino Siflik no mumenyereza wa FC Barcelona kugira ngo ashobore gutsinda equipe navuga ko ikomeye yitwa Getafe naho nyene yatanguye kino rukino navuga ngo kwataka bikomeye cyane gose ubwo equipe yiwe ya FC Barcelona yatangura kanatsinda navuga ngo ikina neza cyane gose baza kubifashwa n'umugabo witwa Ferran Torres atsinda ibitsindo bigira ku biri byose ari wenyene navuga ngo akirikare cyane gose ku minota 15:34 hanyuma umugabo witwa Dani Carvajal Olmo yariko akinishwa hagati mu kibuga nawe nyene yari yatangujwe mu kibuga ku ruhande aronka igitsindo tanga na assist navuga ko yacironka n'amanota agera ku 8 n'ibice bibiri ubwo rero ni rimwe mu nkino navuga ko atabintu bishasha navuga ko vya Siflik vyinshi yoba yarakoze yakoreje babakinya of experience kanatsinda nabwo ko no muri defense yiwe yahinduye yazana Eric Garcia na Christensen n'ibimwe mu bintu byerekana ubwenge bw'umumenyereza kubera ko abishizemwo bigakunda bikamusara mwiza n'ibintu bimeze neza cyane gose rero ubwo Siflik no mwivari wa neza kanatsinda cyane vari wa equipe yiwe uko yitwaye ko yarose amanota 7 n'ibice 29 mu bifatira ibintu babasoremwe ngira ngo biraza kugira ico bidufasha mu kanya gatonya kari imbere hanyuma equipe yugira kabiri kuri match ya Newcastle United yarose amanota agera kuri 7 n'ibice nako atandatu nako ego 7 n'ibice 13 7 n'ibice 29 7 n'ibice 13 hanyuma kandi cyanza ku ruhande rwa Xabi Alonso muri equipe yitwa Real Madrid muranunga ibintu bishobora guteba gatonya kubera ko ibintu bidapfa guhuruduka gutyo nyine mu gihe manje kumbaza wisunze ibiharo kandi canke se nisunze uko nabibonye nkisunga n'ivyabaye mu kibuga Real Madrid match zibiri bakinye batsinda equipe ya Levante ibitsindo 4 kuri kimwe batsinda Espanyol ibitsindo 2 kubusa byumvikana ngo batsinze ibitsindo 6 batsinda igitsindo kimwe Xabi Alonso yabakoze iki cyagese equipe yiwe yabayitwaye gute mu vyo yakinishije mu kibuga equipe ya Real Madrid match baje kuyirangiza bafise amanota agera kuri 7 n'ibice 19 barusha Barcelona ya match ya kabiri ibi ni mu vyo bakinye mu kibuga umugabo yakinije defense y'abagabo batatu hagati mu kibuga shira abakinyi bagera kuri 4 imbere shira abakinyi bagera kuri 2 numwe mu mikenyoro nako imbere gatonya shiraho 2 hanyuma imbere mu busatirizi atereka umugabo yitwa akina na pelotine umwe nimwe muri match ruvuga ko bitwaye neza cyane gose muko bamwe makinyi banditwaye neza ugerageje kuraba no mu bakinyi navuga ko yaje gusubiriza umugabo witwa Xabi Alonso urabona ko ni porepore mugabo nta kintu kinini batanze ariko ni equipe ubona ko muri rusange yitwaye neza kanasinira nka resistance barasomera tagaru kuri 7 n'ibice 19 Xabi Alonso kuri match igira kabiri bakinye na equipe novuga ko yitwa Espanyol Barcelona batsinda ibitsindo bigira kuri 2 kubusa abo bakinye match zitatu inaheruka nta nimisi haciye yego abo bakinye match zigira kuri zitatu equipe ya Madrid yarose amanota agera kuri 7 n'ibice 32 zirikana ngo match zibiri Barcelona bakinye nizi match zitatu Real Madrid bamaze gukina amanota muri rusange barose menshi kuruta ayo Barcelona barose biteranje byose amanota ni bafise menshi birumvikana naho umumenyereza witwa Xabi Alonso impinduka yakoze zikomeye yazanye umugabo witwa Raul Session n'umugabo witwa Del Militao mu mutima wa defense ibindi navuga ko nta bitangaje birimo kubera ko yakinishije bakinyi navuga ko yarasanzwe akunze gukinisha uretse ko n'umusatirizi yahinduye azanye umugabo witwa Gonzalo Garcia n'umugabo witwa Kylian Pelotine bapatsinda igitsindo Gonzalo biranka arava aramukura mwinjiza navuga ngo umukinyi yitwa Ardagirer acaraza atanga performance zaronka amanota agera kuri 7 ubwo rero uje kubwanje nta bivyinshi navuga ko mugabo yarabuze umukinyi yitwa Vini Jr irose amanota agera kuri 7 n'ibice 39 byumvikana ngo ku manota muri rusange mu vyo bakoze mu kibuga umugabo witwa Xabi Alonso yarushije Siflik hanyuma cyanza kuri match bo bakinye zitatu bakinyina match ikomeye yitwa ikomeye muri La Liga ku igenekerezo ya 13 kwezi kwa 9 bakina batsinda equipe ya Real Sociedad amano ibitsindo 2 kuri kimwe ubwo Real Madrid baje no kuronka ni karata navuga ngo itukura muri no rukino Real Madrid no bundi si karata roje imwe ya Dino Jason nyene yego ya Dino Jason no bundi muri no rukino equipe ya Madrid yarose amanota agera kuri 7 n'ibice 5
kandi harimo umukinnyi yagize iki yarose ikarata itukura cyane umukenyuro wa 4 2 3 1 ubi nuvuga ko ni Xabi Alonso ubwenge bwiwe bushingiye ku kintu kimwe citwa kumuhindagura abakinyi ukinisha mu kibuga hanyuma umugabo atanga umusaruro mwiza yego kandi ugatanga umusaruro mwiza umugabo witwa Sifriki nawe yatweretse ikintu gikomeye cyo kwinjiza abakinyi bari nako cyo gukora impinduka ziri tactique vraiment n'amahitamo agoye kuri zino equipe zigira kuri zibiri ahubwo yaba byashoboka umuntu yakarindiriye akarabura ukino mu match Barcelona baza gukina uyu munsi hanyuma akaza kuraba ngo Sifriki aza gukora ibiki bishobora kumuhesha kano gashimwe cyo kumumenyereza yaranze ukwezi kwa cenda kubera ko nibaze ko n'urukino rwo ku munsi w'ejo za kuba ari mu bintu biza kukontwa navuga ngo barurahari zigize mugabo kuko turashari mu kwezi kw'icenda n'ubundi tariki 26 kugeza aka kanya Xabi Alonso aruta Sifriki kubera ko nigi Sifriki atsinda ibitsindo bitandatu equipe ya Valence ni equipe ita performance neza itwa Valence ariko Sifriki akora impinduka ziri tactique z'abakinyi beza bagaragara nka beza yari yasize hanze abazana mu kibuga batanga performance nziza cyane ndavuga ko ni equipe zibiri z'abamenyereza beza ariko mugabo ubona ko ibiharo byabo byashingiye nyine no kubwiza bwabo bose uko ari babiri ari Sifriki ndetse n'umugabo witwa Xabi Alonso resultat zabo zashingiye ku bwiza bwabo na qualité individuelle z'abakinyi mu kibuga ariko kandi nkanashima navuga ngo na tactique bakoresheje mugabo uje kubwo uko mbona abamenyereza babiri bose bakoresheje ubwenge yaba Xavi yaba Hansi bose bagafashwa kandi na squad zabo bafise nziza ubwo rero ndabona ko menga bafise akantu kameze nka egalisation ariko Zabaca muzi imbere kubera ko match afise yindi yakinye irenga ko iyo Sifriki yakinye mugabo nawe zakuzu no munsi niho tudakwa tubona neza na neza eske umuntu yoza gukompara nde nimba Sifriki yaza gutsinda urukino kuko no munsi cyangwa arutsinzwe ho bizoshobora kuca bice bisobanura mugabo arutsinze naho tukagaruka mu bindi biharo tukaraba eske naki ibitsindo yatsinze imikinyiro yakoresheje abakinyi yinjije byari bimeze gute ama tukamenya umva ko ivyo kuravuga ko no munsi bigaragara ko yaba Sifriki y'abantu witwa Xabi Alonso ari baba meza nuvuga bose ko ari babiri basa n'abantu begeranye cyane baregeranye cyane kuburyo je par exemple nko kubwanje mabona nka match zigira kuri zibiri yaba bambwira ati cugendura baha amanota Xabi Alonso no muhaye amanota 9 oya no muhaye amanota 8 Sifriki nkamaha amanota 7 n'ibice 5 match zibiri ziruka gukina mugabo ushize ko match igira gatatu Real Madrid Xabi Alonso yakinye match nuvuga ko kubwiwe ku giti ciwe ari nziza nubwo bakinye na equipe ikomeye itwa Real Sociedad barayitsinda ibitsindo bibiri kuri kimwe bigoranye bafise n'ikarata itukura ariko yarose amanota agira kuri ngo equipe yiwe ubwo rero kandi kanatsinda ugerageje no kuraba si amanota yaroswe n'umukinyi umwe yaroswe n'abakinyi uvuga ngo batandukanye uravye aza gusanga nta mukinyi yarose amanota agira kuri 5 canke ngo 6 n'ibice bibiri rero je ku bwanje navuga ko ndarindire match y'uno munsi nayo ya Sifriki hanyuma cene varwaneza byo kuri mbone ngo ninde muntu notora kuba umumenyereza aranze ukwezi muri La Liga Santander hagati y'abantu bagabo bakira kuri babiri wari cyo biragoye kubera ko equipe yiwe ntiya performance neza kandi ko natsinda no kurandi bwiwe nta bintu biri tactique cyane gose uvuga ngo yarakoze byo tuma aza imbere y'abantu bakaba bagera kuri babiri gutora umumenyereza yaranze ko nukwezi kw'icenda mbona ko ari ibintu bisa nkaho bigoye cyane ndiko kanatsinda Yizeye yuko umumenyereza ashobora canka ategerezwa gutorwa muri bano bamenyereza babiri ndavuga Xabi ndetse na Hansi Sifriki kubera yuko nibo bamenyereza novuga ati hari ibintu do special novuga ati bakoze bisumba by'abandi kanatsinda nabamenyereza usanga na equipe zabo ibibanza zirimo ziranabavuga je ngaruka ku bibanza kuko muri La Liga hari ukuntu nagiye gusanga mu gutora umukinyi yaranze umwaka canke mu gutora umumenyereza yaranze umwaka canke ukwezi barisunga n'ivyo mugwi wawe washitseko canke waronse herega n'ubundi nico gisobanura ko wagiza kuko kanatsinda iyo Real Madrid ikazi gatwara igikombe ca La Liga ntiwari guhengeshanya ko batari gutora Kylian Mbappé roti nk'umukinyi yaranze iganwa rya La Liga ariko byari bigoye ko utora Kylian Mbappé roti kanatsinda Mbappé yabaye umukinyi yatsinze ibitsindo byinshi cyane mu iganwa rya La Liga ndetse no kumugana buraya wose ariko biragorana ko boza bagatora Mbappé kubera yuko ikibanzo umugwi urimo hari undi mugwi uri mu kenza cambere bafise umukinyi yitwa Rafinha nawe nyene yagize saison nziza atari mbi nubwo idafise ukwishikiriye Mbappé uri kuranyuma nkabona rero kumengo apana kumengo niko bisezwe binameze iyo umugwi ufise ico washitseko ni n'amahirwe ku bakinyi bamwe bagiye barigaragaza muri uwo mwaka canke muri uko kwezi muri uwo mugwi nyene mba numva rero ko n'abamenyereza bategerezwa kuza gutorwa ni muri aba bamenyereza basanzwe bamenyeza ino migwi ufata ikibazo ca mbere ndetse n'ica kabiri Real Madrid ndetse na FC Barcelona kanatsinda hoza kubona Hansi Sifriki aza kugaruka muri bamenyereza bafise ico bakoze nk'amateka atari bwakorwa mu iganwa rya La Liga mu gusubiriza abakinyi babiri mu gice ca kabiri bakaza batsinda ibitsindo bigera kuri 2-2 ibintu bitari bwakorwe ndetse na Xabi
ari mu bamenyeze novuga ati mu impindagurika bagiye barakora ry'abakinyi usanga ryagira byara umusaruro muri ekipe yiwe kanatsinda no musifatiye n'ikibazo ca mbere je kubwa je mba numva yuko bikigoranye cyane kumenya ngo ni naka ashobora kuza guca imbere mugenzi we kanatsinda ikaturindire Dieter Hansi fiki ku rukino baza gukina no munsi bahura na Real Oviedo kumbure hari andi mateka ashobora kongera ko kuyamaze gukora mu nkino zibiri amaze gukina yotuma muvugira kuza gufata ikibazo ca mbere ariko ubundi je ku bwanje mbona ko bamenyereza bose babiri haza gutorwamwo umwe azoza kuranga rino uko no kwezi kwa 9 mu higano rya La Liga ata bintu birebire novuga ngo twoshobora kuba twinjiramwo abakinyi ruvuga ngo batari imyaka 23 maze ko mutanga amahirwe ko dufise twacafise ibintu novuga ngo bitari biki imbere yacu abakinyi ruvuga batari imyaka 30 bagiko batereka ko bavuga ngo nakane bazogeza gutoramwo ari witwa Neta wa Elche uno Alvarez wa Levante bazana na Ardagir wa equipe Real Madrid bazana witwa Firmino Lopez wa FC Barcelona hamwe witwa Xavi Gara wa Valencia abakesha kuri batano nabo Patrick ata statistique ata ibintu birebire twisunze ivyo twabonye nuvuga inyuma y'ikibuga canke twabonye mu kibuga indani ivyo birakinwa bano bahungu bashe kuri batanu y'abaneta y'abaravariz y'abaradagire Firmino Lopez na Xavi Gera amahirwe aza kuba twengera nde kuri bano bakinyi batari imyaka 23 mu bakinyi bivuga ngo bigene neza muri La Liga y'ikuno kwezi kw'icenda turavuga ngo na amahirwe gusa ngo abatwengera ahubwo gusa barakoze kandi baranabikoreye ni bamwe mu bagabona ko bitwaye neza nyine kanatsinda kurusha abandi kugira ngo barinde baje muri no rutonde n'abantu baba baritwaye neza kurusha abandi twabonye amazina menshi yitwaye neza y'abana bakiri bato Firmino Lopez umwe mu bagabona ko hagati mu kibuga kwa FC Barcelona bafise ibyo bakoze bikomeye kandi kanatsinda Ronaldo n'umwanya novuga ko uhagije cyo kimwe n'umugabo witwa Ardagir muri no club ya Real Madrid ariko kandi twonirengagiza ko ari na bamwe mu bakinyi bateye ubwoba cyane gose nko muri France kano gasore kitwa Xavi Gera ni kamwe mu bakinyi ubona ko bameze neza cyane gose muri iyi equipe ariko ngerageje kuraba ntiriwe ndaca mu bintu byinshi novuga ko je ku bwanje amahirwe asanzwe afise uno musore yitwa Ardagir ya nuko novuga ngo bimeze kugeza muri kano kanya imbere ko tuva muri wanashaka tutarava muri Espagne nuko ku mugoroba w'ejo equipe yitwa Atletico Madrid yariki yatsinda novuga ngo ino equipe yitwa Rayo Vallecano rukino novuga ngo gwakora bigisha sana novuga ngo 30 equipe yitwa Atletico Madrid ya Diego Simeone za gutsinda equipe ya Rayo Vallecano bitsinda novuga ngo bishika kuri 3-2 sindi wanashaka ku mota wa 15 witwa Jean Valdes yatsinda akwipasi witwa Marco Llorente mu gihe ku mota wa 80 Jean Valdes yatsinda igitsindo nyene hama match gombi narangire ku mota 88 Jean Valdes gutsinda ibitsindo novuga ngo 88 Atletico Madrid nako Rayo Vallecano nayo yari yagerageje kwitsinda igitsindo novuga ku mota 5 Pepe Cavaria yatsinze ku mota 45 basa no kubirangiye witwa Alvaro Garcia nawe yatsinze igitsindo ku mota 7 ni match novuga yari kiraba ku munsi w'ejo vyagaragara ko wanashaka Atletico Madrid kirashobora kwikira jambo irishira ahantu habe ariko biza kurangira yitwa Diego Simeone aje kwigenza neza agatsinda bigaragara kandi cyane novuga ngo ku rugero rukomeye cyane ku rugero ruvuga ngo rudasanzwe nk'umukinyi witwa Julian Alvarez ego ni Julian Alvarez umwe mu bakinyi ubona ko bateye ubwoba muri kino gihe muri Atletico Madrid mu minsi heze muri match bariko gukina yaridoze cyane aravuga ngo kubera iki buri munsi jewe Diego Simeone aramubona mu kibuga umugabo ameze neza cyane gose ariko arabakinira ariko aritanga mu busatirizi yiruka uko ashoboye kose kugira ngo arabe yiko equipe yoronka intsinzi ariko buri gihe akamara we mugabo akura mu kibuga kandi abona ko ni wa mugabo buri gihe no kugeza ku kanyuma bahari kugira ngo ashobore gufasha equipe yiwe kugira ngo kwitwara neza Julian Alvarez yagize nuvuga ngo ikintu kimeze nk'inzigo canke se nk'agashavu gakomeye kandi kanatsinda nuvuga ko ni kamwe mu bushavu bufise n'ikintu buhagaze ko kubera ko uwo mwanya Julian Alvarez arivali wakaraba ngo eske isi itangaza makuru kuri mvuga gute isi y'umupira w'amaguru iri mvuga gute agasanga ibi byose biri ko bimuvuga bimwerekeza muri club yitwa FC Barcelona ibintu n'ibintu bitegezwa kumukora mu mutwe na cyane ko umwe mu bagabo bari bipfuza kuja muri equipe mugabo biranka kwa ijamo kubera ko itamwipfuza muri ico gihe kandi ariko ivaliwa n'amafaranga menshi ari kumwe na Man City hanyuma